Amazing grace shall always be my song of praise, for it was grace that brought my liberty. I do not know just why He came to love me so. He looked beyond my faults and saw my need. Amazing grace shall always be my song of praise, for it was grace that brought my liberty. I do not know just why He came to love me so. He looked beyond my faults and saw my need. I shall forever lift my eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that caught my falling soul. He looked beyond my faults and saw my need. I shall forever lift my eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that caused my falling soul. He looked beyond my faults and saw my needs. Happy Sabbath. Happy day. Nice. I need to do this in Slovakia. nagomba kubivuga mu gislovaki. It's my pleasure to be here again. Nirindi bakwe kuri jewe kuba hano uwundi mwanya. This is my second to last presentation in Burundi this year. Iri ni kigwa gishiri ca nyuma ngiye kwigisha hano mu Burundi. Let's enjoy this time together. Reka tunezerererwe aka kanya turi hamwe. But before we start, Ariko imbere yuko dutangura, I would like to ask you a few questions. ngomba kubabaza ibibazo bike. How many of you are on social media? Ni bangahe bo kuri mwebwe bari ku mbuga Instagram, ngurukanabumenyi? Facebook, Za WhatsApp, Instagram, X, Facebook, YouTube. WhatsApp, Okay. n'ibindi. And how many of you share some kind of spiritual content? Ni bangahe mwama musabikanya ubutumwa canke ibintu bitandukanye kuri izo mbuga? Good. Praise the Lord. I would like to ask you about your expectations because there is so much I could cover in my workshop. Yesterday I was really thinking, what should I emphasize? I was thinking yesterday, what should I emphasize today? Because there is so much I could cover. Rero guhera
ejo hahise nakomeje kwiyumvira icyo twosabikanya kubera ko hari byinshi notegerezwa kuvuga. So if we could pass the microphone to maybe 2 or 3 people who could tell me about their expectations. None rero turiyumvira ko twoha mikrofone umuntu umwe canke babiri bafise ico bavuga ku byo biteze muri kino cigwa. Yesterday I talked with Pastor Landry and that was already very helpful. Naravuganye na Pastor Landry aramfasha kuri bimwe. To understand your context, your background, your struggles. Gutahura uko tubayeho kambere kahise kacu ni bibazo biduhanze. So 2 or 3 people, if you could just briefly tell me about your expectation, your struggles, what you would like me to focus on mainly. Rero babiri canke batatu bombwira ivyo biteze muri kino cirwa bo babamfashije babiri canke batatu. So is there someone who would like to share the expectations with me? Turakeneye umuntu yerekana ikiganza akatubwira ivyo yiteze muri iki cirwa. I've had some conversations with some of you. Naragiranye ibiyago na bamwe bo muri mwebwe. And this will help me to know what I should emphasize. Ibi rero bica bimpa kumenya neza aho nkwiye gushira katuzo. Who is the manager of the Bujumbura English Church account? Ninde managing urubuga rw'ishengero? You are. Maybe you could tell me about your expectations or about your experience. Urashobora kumbwira ibyo witeze canke burambe ibyo umaze kubona muri ibyo bintu usanzwe ujejwe. All right. Yes, I do manage the church Facebook account. Ni jewe mpagarariye urubuga rw'ishengero rwa Facebook. But I do also have my personal social media accounts. Ariko kanje ndafise n'imbuga ziwanje bwite. That's on Facebook, on X, and LinkedIn. Akabari kuri Facebook na X and LinkedIn. Na LinkedIn. So my expectation is basically to understand how best I can use my social media platforms. Ariko rero ibyo niteze ni ingene nokoresha imbuga ngurukana bumenyi zanje to incorporate the spiritual message kugira ngo nshobore nazigira uruhara mu by'imwemo. Because one of the challenges is that when you are on X or Facebook or LinkedIn, the audience have the different expectations based on the platform. Kubera kuri izo mbuga yamaze kudondagura usanga ababare ko baragukurikirana baba biteze bitari bike. So I really I'm looking forward to understanding how we can navigate, incorporating this other message that we have never been sharing on our social media platforms. Niteze kumenya ingene haruhande y'ubundi butumwa nsanzwe ncisha ngaho bishoboka ko ubundi butumwa bujanye n'ivy'imwemo nabwo bushobora kuhaca no bigenza gute. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. One more person maybe. Ubundi maybe from this side or yes. Here you are. Happy Sabbath. I mainly use TikTok. Kenshi nkoresha TikTok. And a bit of Instagram, no longer on Facebook. LinkedIn is for professional purposes. Ndero na Instagram, Facebook si kirenga. So what I'm expecting is to know how best or how can I make sure I give the message, especially on TikTok, because you make videos, you talk to people in a more effective way. Ndero ndakeneye kumenyana cyane kuri TikTok ariho dukoresha ama video mu buryo bwiza ni gute no tanga ubutumwa. Because sometimes I do it and it is just disorganized. You talk about the Bible today, tomorrow is trauma healing, another time is this. How can I make sure I focus? That's what I'm expecting. None rero nkeneye kumenya ni gute no bona ko ndamiriza muri urwo rugero rumwe ibintu bitagenda biranshiramwe no munsi ndi muri ibi ubundi munsi ugasanga ndi muri bigi. It sounds like what you need is a clear strategy, right? Bisa nkaho icyo ukeneye ari strategy yubatse neza kugira ngo ushobore kurangura icyo gikorwa. Thank you very much. Urakoze cyane. I'll try to keep it in my mind. Ibyo ndagerageza kubizigama mu bwenge bwanje. There is so much I could focus on. Hari byinshi rero nari gushobora gushira kwa katuzo.
very likely we won't be able to cover all of it. Rero mu bisanzwe ntibyo ukunda ko byose tubica ijya nino, But there will be opportunity to ask questions in the end. ariko haraza kuba akaryo ko kwishura ibibazo mu gusozera. So by the end, you can ask me a question, you can prepare it, you can write it down, and then you can ask, and I'll answer it. Rero mu gusozera iki kigwa haraja kuba ibibazo, urashobora kwandika ikibazo cyawe ukakizigama, hanyuma mu mpera y'ikigwa ukakibaza. I'm very much aware that there are people with different backgrounds, different experience in social media. Mfise icyizere yuko hari abantu benshi bafise uburambe canke kahise gatandukanye ku gukoresha ibikoresho by'itumatumanako. So I'll try to start as lightly as possible, Rero ndaza gutangurira aho nibaza ko bishoboka, but I'll keep in mind those who want to know more. ariko kandi ndaja kuzirikana n'abandi bifuza kumenya ibirengeye aho birengeye iby'ibanze. But we also talk with Pastor Laundry that we can do a follow-up online. Kandi twaravuganye na Pastor Landry yuko dushobora gukurikirana tukabona intambuko turiko turatera ku mbuga ngurukana bumenyi. So if you feel inspired and you would like to know more, then we can plan something together. None rero ni waba wifuza kubandanya umenya bitari bike, turashobora kubandanya dufitanye iyo contact kugira ngo hateguwe ikigwa gica ku rubuga ukaba ugikurikirana. All right, now back to the presentation. None reka tugaruke mu cirwa nyezina. I'll start with my story. Ndatangurana n'inkuru inyerekeye. When I started my ministry at 15, Igihe natangura igikorwa mfise imyaka 15, I would never imagine I'd be here one day sharing with you principles on social media evangelism. ati sinari nigeze nibaza yuko umunsi umwe hazoba hariho amategeko ngenderwako yo gukoresha ivugabutumwa ku mbuga ngurukana bumenyi. I used to be a very shy and introverted kid. Kambere hari naho numva mfise amasoni ku bw'ivyo bintu. And you would always find me sitting in the corner of my church reading book after book. Nanje wansanga rero mu gafuruka k'ishengero ryanje ndiko soma igitabo inyuma y'ikindi uko. This wasn't the greatest time of my childhood. Kandi ivyo nivyo byagize umwanya wanje munini mu gihe cy'ubuyabaga bwanje. In fact, it wasn't easiest at all. Mu by'ukuri ntibyari ibintu byoroshe na buhoro buhoro. I didn't have any peers in my church. Peers. No. Nta generation ugwaruka bari abandi bo mu runganwe nari mfise bishuri. I didn't have any people my age sharing the same beliefs in person. Nta muntu n'umwe nagira nibaza ko dusangiye ibyizerwa ngo tube twobonana. Yet looking back, ariko nitegereje inyuma, I'm very grateful to God for how He used it in my life. Ndahimbarirwa igikorwa cy'Imana uko yabikoze mu buzima bwanje. Thanks to my parents and how they raised me. Thanks to my parents and how they raised me. Ndashimira kandi abavyeyi banje n'uburyo bandeze. I decided to devote this time to getting to know God personally. Naragerageje rero gufata akanya kugira ngo ndabe ko notera imbere bwanje. To have a personal relationship with Him. Maze ngira imigenderanire yimbitse nawe Imana turi kumwe. And this turned out to be the foundation Ico nico cyacitse umushinge for not only the ministry God has blessed me with later, atari kubwiye igikorwa Imana yahavuye impezagiza mu nyuma, but basically also every other responsibility coming down the road later in my life. ariko kandi n'yandi mabanga yahavuye yiyongera kubyo njejwe mu buzima bwanje. Praise God, I can say. Ndero ndashima Imana, mu gushima Imana ndashobora kuvuga ngo With time my ministry became the most followed and probably also the most influential Christian Instagram page across Slovakia and the Czech Republic. Rero hamwe n'ico gikorwa canje cyarabaye igikorwa gikurikiranwa n'abantu benshi kandi gifise ubwaku bunini mu bijanye n'abakristo kuri Instagram hariya mu gihugu ca Czechoslovakia. I know that I was introduced here quite so many times. Ndabizi yuko aha bitari binyoroheye igihe kirekire. But I just want to tell you a little bit more about my background in relation to media. None rero ndaja kubabwira kahise kanje dufatanije n'Itumatumanako n'ibikoresho by'Itumatumanako. Media and mission. No kuvuga ibikoresho by'Itumatumanako hamwe n'igikorwa. So 3 years ago,
myaka 3 iheze I got sponsored to come to AFCO Europe. na raronse sponsoro hariya kuri AFCO AFCO Europe, Amazing Fact Center of Evangelism in Sweden. aha ni kigo cha Amazing Fact kiri hariya mu Burayi, To be trained as a soul winner. kubera ko naharonkeye ihugurwa ryo wimbura imitima canke utsindira imitima. And I decided to stay there a little bit longer and participate in their extended program AFCO Living. Rero buhoro buhoro nagiye ntangura gukurikirana ivyigwa byagutse cyane by'ico kigo, where I worked as a Bible worker for 6 months. aho nashobora kwiga ibikorwa by'abavuga by'abigisha ba Bibiliya mu kiringo cy'amezi 6. And then I happened to become their media director. Eka mbere byaranashitse aho nabaye umuyobozi w'ikinyamakuru. So I worked there for almost a year. Nahakoze kiringo kiri hafi y'umwaka. And now as I'm back in Slovakia, Rero nsubiye muri Slovakia. I work as a media strategist Nari maze kushiraho uburyo for the Slovakian Church Conference, uburyo bujanye n'ico gikorwa muri kwishengero rya Hope Slovakia Channel Slovakia, hamwe na Hope Channel Slovakia and the Czechoslovakian Union. hamwe na Union ya Czechoslovakia. So this is how I work directly for the church. Uko niko narongowe imbere y'ishengero. I also have a role of vice president for PR for Impact Generation. Ariko kandi narahawe n'ikindi gikorwa cyo kuba umwunganizi w'umurongozi wa Impact Generation. You've heard it here several times. Imyaka myinshi. It's an Adventist youth movement spread into over 15 countries across Europe. Rero ni ministere y'Abadventiste ikorera mu bihugu birenga 15 byo mu Burayi. But apart from this and my own ministry, rero haruhande y'ivyo ariko n'igikorwa canje. As you see, I enjoy giving Bible studies, preaching. Urabona rero shira umwanya mu kwiga Bibiliya hamwe no kwigisha. And giving presentations, especially on this topic of media evangelism. Ariko kandi no gutanga inama na cyane cyane kubijanye no kuvuga ubutumwa ukoresheje ibikoresho by'Itumatumanako. By God's grace, I was privileged to speak at the largest Adventist conventions in Europe. Rero kubw'ubuntu bw'Imana narahawe amahirwe yo kuvuga canke kwigisha mu nama zihambaye cyane hariya mu bihugu bya Burayi. With the focus of media evangelism. Na cyane cyane dushira katuzo kuvuga butumwa hakoreshejwe ibikoresho by'Itumatumanako. I've spoken with some of you. Naravuganye rero na bamwe muri mwebwe. And I want to encourage, before we pray, before we start properly, I want to encourage you. Imbere rero yuko dutera intambuko neza na neza muri kino cigwa nagomba ndabatera intege. When I was in high school, igihe nari mu mashuri yisumbuye, I wanted to come up with something groundbreaking. Nagomba kugira ikintu gikomeye. Something that would change the world. Ikintu niyumvira ko cyo hindura isi. Something with big impact. Ikintu gishobora kugira ubwaku bunini ku bantu. But then I realized that it would be just temporary. No matter how great it would be for this earth, I would not be able to take it to heaven. Rero nahavuye ntahura yuko ibyo bintu ari iby'umwanya muto kuko uko byoba bingana kose hano ku isi ibyo bintu sinshobora kubitwara mu ijuru. Why am I saying this? Mbega ni kubera iki mvuze uko? Because it's such a joy when you find the intersection between what you enjoy and what you're passionate about, and what you're passionate about, and something eternal with something with eternal value. Muri ibyo bihe rero iyo uravye ibiguhimbara ibishobora kugutera ibigumbagumba ariko ugaca ubigereranya n'ibindi by'ibihe bidashira. And I'm here to tell you that it is possible. Ndi hano kugira ndababwire yuko ibyo bintu bishoboka. You don't have to give up on your skills. Nta cukwiye guheba na cyane cyane ku bumenyi ufise. But you can find a way how you can use those skills for the advancing of God's kingdom. Ariko ukwiye kuraba ingene ukoresha ubumenyi ufise na cyane cyane mu guteza imbere ubwami bw'Imana. So that is my encouragement for you. Iyo niyo nama nobagira canke intege nobatera. And before we delve into it, let's pray. Imbere rero yuko tuja muri ivyo mu buryo bwimbitse mudukundire dusenge.
Dear Heavenly Father, data ugororoka, thank you for this opportunity to share this class on digital evangelism. turagushimiye ku bw'aya mahirwe duhaye yo gusangiza ababene data ibijanye no ivugabutumwa dukoresheje ibikoresho by'itumatumanako. I know that there are people with different backgrounds and experience. None data hano hari abantu bafise uburambe butandukanye eka mbere batahura n'ibyo biteze bitandukanye. I pray that this could be a blessing to them. Ndakwinginze ngo ibi navyo bibabera umugisha. May you use it to inspire them, kandi ubikoreshe mu kubatera intege, to encourage them to use the digital means, mu kubatera intege ngo bashobore gukoresha ibi bikoresho by'itumatumanako wasize mu biganza byabo for advancing your kingdom. na cyane cyane mu ntumbero yo guteza imbere ubwami So bwawe. please help me to share it clearly Ibi rero bisaba ngo bitahurike neza and with wisdom so they could be blessed. kandi tugasenga tugira duti ibi bintu bicika umuheza. In Jesus' precious name we Mu pray. izina ry'agaciro rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Right. Every time I have a workshop on this topic of media evangelism, Igihe cyose rero naronse akajyo kugira ngo mvuge kuri iyi ngingo ijanye n'ivugabutumwa hakoreshejwe ibikoresho by'itumatumanako. and it doesn't matter what's the exact topic. Sometimes I give a workshop on how to start a social media ministry. Kubera ingingo ziba zitandukanye nk'uko twokwiga imbuga ngurukana bumenyi zikoreshwa mu gikorwa. Sometimes it's media evangelism in the context of the church. Ibishobora rero kuba gukoresha ibyo bikoresho by'itumatumanako mu buryo bw'ishengero. Sometimes it's my story, testimony, it's surrounded around my ministry, and I share some principles from it. Bishobora kuba na ministere yanje nkatanga uburambe cyangwa ubumenyi kuri byo. But every time I have a workshop on this topic, ariko igihe cyose ndonka akajyo ko kugira ngire icyo mvuze kuri izi ngingo, I want to spend a few minutes mbanza gufata kanya reflecting on why we should be on social media. Tukiyumvira kubera iki ari ngombwa ko tuba ku mbuga ngurukana. Why should we serve on social media? Kubera iki none dutegerezwa kuba mu by'ukuri ku mbuga And I ngurukana. think it's very important to be reminded of it Ibi rero ni by'ingenzi kuvyibutswa and to understand it. maze tukanabitahura. Because some people, they don't like it that much. It's not that appealing to them. Benshi usanga batabikunda bakavuga mbere ngo si umuhamagaro wabo. It's something new, doesn't feel comfortable. Ni ibintu usanga bitabagwa neza. So first I want to start by answering this question. Is it even biblical? What would Ellen White say about it? Mbega none ibi bintu by'imbuga ngurukana bumenyi biravugwa na Bibiliya, mbega umuhanuziho abivuga kwiye. Each year there are millions of Google searches for answers to questions like, umyaka ukwiha iyindi amamiliyoni abantu kuri Google bararondeza ibibazo runaka. is God real? Ugasanga bariko babaza ngo What happens when we die? Imana ni ukuri, mbega bigenda gute iyo umuntu How do I apfuye? know I'm saved? Mbega nomenya gute ko nakijijwe? Why is there so much suffering in the world? Ni kubera iki hari imibabaro myinshi mu isi? People are literally Googling for God. Abantu mu binyakuri bama kuri Google bariko bandika barondera kuvyerekeranye n'Imana. Many people are hurting. Hari abandi bantu mbere bagirira nabi. Many people are entertaining suicidal thoughts. Hariho abandi bahitamwo ibyo kwiyahura mu vyiyumviro byabo, Or they feel like there is no hope for their situation. maze bakibwira bati nta vyizigiro biriho ku byo bariko baracamo. Where do they turn? Mbega ni kubera iki They bagenda? turn to the internet for companionship, Baca baja rero kuri internet kugira ngo baronke uwo bajanirana understanding, no gutahura information, no kuronka amakuru, anonymity, eka mbere n'ibindi bijaniranye n'ivyo and more. n'ibindi And vyinshi. so it's easier for them to put their hearts out online Ivyo rero biroroshe kuri bo ko imitima yabo bayugururira imbuga, than it is to come to a friend, mbere bikabarutira kutumbera umugenzi neighbor, canke umubanyi, coworker, uwo bakorana or a family member. canke uwo mu muryango. A few statistics. Ibi ni ivyigwa vyakozwe. More than 5.41 billion people use social media, which represents 68.5% of the world's population. Biliyoni zitanu zirenga
z'abantu bose bari ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibyo ni bice 68 n'ibice 5 kwijana by'ababa ku isi bose abo uzobasanga ku mbuga ngurukana bumenyi. Globally, people aged 16 and older use an average of more than 6 different social media platforms each month. Rero ku isi yose abari hagati y'imyaka 16 irenga bama bafise akaryo ko ku rubuga no kuvuga 6.83 by'imbuga ziriho buri kwezi. This chart shows how the number of social media users has grown since 2015. Iki kibaho cerekana ingene abakoresha imbuga ngurukana bumenyi cyagiye kirahindagurika uhereye mu 2015. So as you can see, it increases every year. Ubiravye rero ucubona yuko uko umwaka uwundi urugero rubandanya rutera ruja hejuru. According to 2024 data, the average person spends 2 hours and 21 minutes on social media every day. Ukurikije rero ibiharuro byo mu 2024 dusanga yuko hafi y'amasaha 2 n'iminota 21 abantu bayimara ku rubuga buri munsi amasaha 2 yuzuye n'iminota 21. This is just social media. It excludes the rest of the time spent on the phone and laptop. Aha tuvuze gusa izi mbuga ngurukana bumenyi turaretse bya bindi by'ubundi mwanya umara uri kurahamagara kuri telefone cyangwa ukoresha imashini yawe mu tundi dukogo. So an important question arises: why should we use social media in the first place? None rero ikibazo gica kiza kikagira giti kubera iki dubwirizwa gukoresha imbuga ngurukana bumenyi ku ntambuko ya mbere. Another very important ikindi cyiyumviro, not everyone is ready to come to church. Ntimwibaze ngo bose bariteguye kuza ku rusengero. And some are not even ready to discuss their issues in person. Kambere hari nabandi batiteguye kuvuga ibibazo bibahanze imbona nkubone muri kumwe ngo muvugane. And the question is, who is there to answer their questions and help them spiritually? Ikibazo rero ni iki, nindagiye kwacura ibyo bibazo maze atange n'ubufasha mu buryo bw'imhembe. There is a great need for the Adventist message of hope and wholeness. Hariho ikintu gikenewe rero ku butumwa bw'Abadventiste bw'ivyizigiro kuri abo bantu bose. Someone will answer those questions. Umuntu hariho rero witeguye kwishura ibi bibazo. And we can have an impact whether it will be us or someone else. Rero harashobora kubaho ubwaku hamwe umuntu yobyishura cyangwa wowe ukabyishura. Whether it will be someone with biblical truth and the right understanding of the Bible or someone else. Ashobora kuba umuntu afise ukuri kwa Bibiliya cyangwa afise uko atahura ijambo ry'Imana cyangwa undi muntu atabigira. So it's not really optional anymore. Ndero ntibikiri ngwica umuntu ashobora gukora. Something it becomes our responsibility. Ubu byacitse ibwirizwa itegeko tubwirizwa kuzuza. Now I want us to read the basis for the approach we should have when serving on social media. Ndero turagomba turabire hamwe mihezagiro irimwe iyo dukorera kuri izo mbuga. Let's read this quote together. Reka turusomere hamwe aya majambo yabuwe muri ico gitabo. Let's read it together. Reka dusomere hamwe. I don't hear you. Christ's method alone will give true success, louder, in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their good. And then it goes on. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he bade them follow me. Aya majambo tugerageje kuyasubiramwe mu rurimi rw'ikirundi havuga ngo uburyo bwa Kristo bwonyene nibwo bushobora kuroranirwa mu gushikira abantu. Umukiza yisukiranya n'abantu canke yarivangitiranya n'abantu nk'ufise iciza abipfuriza. Akabereka impuhwe maze akarondera ubukene bwabo, muri ubwo buryo agatsindira icizere cyabo, agaheza akababwira ngo nkurikira. This should be the basis for every ministry. Rero iyo ni tegerezwa kuba intango ku mukozi cyangwa umuntu wese ari mu gikorwa. In other words, mu yandi majambo,
Jesus met people where they were, not where they should be. rero Yesu Kristo yasanga abantu aho bari atari aho bategerezwa kuba bari. Jesus met people where they were, not where they should be. Yabasanga aho bari atari aho bategerezwa kuba And bari. that brings us to a thought. Ibi rero bice bituzanamwo kwiyumvira, How can we find the intersection none ni gute dushobora guhuza ibi bintu between faith and our culture? rero tugahuza ukwizera hamwe n'imico n'imigenzo yacu. Because that's what Jesus did when he spoke to people in his time. Kubera nk'uko Kristo yavugana n'abantu biwe mu gihe ciwe, He often used ideas accessible to the average person yaca akoresha ibyiyumviro kumbure n'ibimenyamenya by'ibintu abantu bashobora kubona, as an entry point to talk about heavenly things. kandi ibyo bikamuha akaryo ko kwinjiriramwo ngo ababwire iby'ijuru. And here we have a few examples. Aha tuca tubona uburorero butari buke. Unfortunately, we don't have time to go through all of it, Bwose ntitubicamwo, but it's ordered from the beginning of the book Gospel according to Matthew. ariko ni hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo. So it's vine, Hariho vino, agriculture, iby'indimo, baking, iby'ikorwa, sheep, hanyuma iby'intama, labor, no gukora, farming, kurima, economics. ibijyanye n'ubutunzi. My question is, Noneho ikibazo kiraza, are we where we should be? mbega turi aho twategerezwa kuba? Are we where we should be? Turi aho twategerezwa kuba? Usually when I present at big conventions, when I present my workshop at bigger conventions, rero iyo ndiko ndasabikanya iki kigwa n'abantu benshi, I start with a little live demonstration. ndatangurana n'akarorero ko mu buzima. On Instagram there is a feature called a broadcast channel. Kuri Instagram hariho ako gace bavuga ngo broadcast channel. It has a separate following. Ako garafisi ibi bikurikira, You can subscribe to it, urashobora kwemera kuba umwe mu bagakoresha, and everyone who is subscribed to this broadcast channel will get a notification when the admin of the broadcast channel will message the group. rero umuntu wese yamaze gusaba kuba mu bagize ako karyo ako kantu, uyo nyene kugashinga agize ico yandika ucuronka ubutumwa. So it's part of Instagram, but it has a separate following. Ariko rero nagace kari mu bigize iyo Instagram, ariko kakaba gafise ibindi bintu bikurikira. Now I don't have the internet to demonstrate it here, Rero ndagomba kubyerekana aha, but what I usually do is at the beginning of my workshop, ariko rero ico nkora imbere yuko nsangiza abandi ico cigwa, I message this broadcast channel ndavuga ibyayi broadcast channel, asking a simple question. nkaheza nkabaza ikibazo. The question is the following: Ikibazo naco ni iki? how can I pray for you? Mbega no gusengera gute? It's simple as that. Ico coroshe. And by the end of the workshop, Rero mu mpera y'ico gikorwa, I showed the people how many people responded within the time of my presentation. nkaca nereka abantu bagerageje kugira ico bavuze kuri ico kibazo canje igihe nariko ndigisha. So usually I have up to 30, sometimes 60 Arashika minutes, 30, depends. 60 beni. And I had presentations at different days, different times. Kandi ivyigwa byacu bikaba ari ivy'iminsi itandukanye n'ibihe bitandukanye. But it was great to demonstrate Ariko ivyo kwaro kugira ngo nshobore kwerekana that no matter what day or what time, yuko utitaye ku munsi runaka canke umwanya there were runaka, always so many people that were in need of prayer. hari abantu benshi baba bakeneye amasengesho. I would receive so many requests for prayer Ndashobora rero kusoma abarungika imitwaro yabo, that I would have to scroll for quite some time in order to load all the prayer requests. maze nkafata umwanya muremure ndiko nzungurutsa canke nkwegamanura kugira ngo nshikire ku rutonde All rw'abasabye. this within 30 minutes. Kandi ibi byose bikaba byanshikiriye mu minota nka 30. So many times we organize events and different mission activities. Rero rimwe na rimwe turategura ibikorane canke n'ibindi bikorwa
ibikorane by'igikorwa in order to get Bible study requests, prayer requests, kugira ngo turonke ababifuza kwiga ibya Bibiliya cyangwa abafite imitwaro yo gusengera, contacts of different interests. Mbere tukanagira amakuru y'ibintu bitandukanye abantu bifuza. But I have the opposite problem. Ariko kandi nkaba mfise n'urundi ruhande rushanye n'uru. I have so many requests that I'm not able to follow up on everything. Ugaca usanga mfise ibisabo ntanashobora kubikurikirana byose ngo ndanavyishure. I think it was a year ago or something like that, maybe 2, something like that. Birashoboka ko ari mu mwaka uheze canke ibiri. I shared a story on my Instagram with the same question. Narasangije abantu kuri Instagram yanje inkuru ifise ca kibazo nyine. And within 24 hours, mu masaha 28 I received over 500 prayer requests. nari maze kuronka amajana 5 y'imitwaro ikeneye gusengerwa. I was following up on it for several months. Rero kugira iyo mitwaro yose ndeheze byarantwaye amezi. So I just wanted to, by all this, I just wanted to demonstrate the power of social media. Rero hamwe n'ibyo byose ndiko ndabereka ubu bwako bw'izi mbuga ngurukana. Another quote I want to share with you. Ariko hari n'ikindi gisomwa nipfuza ko dusangira. Let every worker in the master's vineyard study, plan, devise methods to reach the people where they are. Ni mureke umukozi wose wo mu ruzabibu ugw'umwami yige kandi atunganye uburyo butandukanye bwo gushikira abantu aho baherereye. It inspires us to do something out of the common course of things. Ibi rero bitubwira gukora ibintu birengeye uko twari tubimenyereye. One more quote. Ikindi gisomwa, with such an army of workers as our youth, rightly trained, might furnish hamwe n'ingabo zingana gutyo z'abakozi bakiri bato bateguwe neza bagashobozwa, mbega ni gute mu kanya gato cyane igikorwa cyoca kirangira. How soon the message of a crucified, risen and soon coming Savior might be carried to the whole world. Mbega ni gute mu kanya gato ubutumwa bw'umusaraba no kuzuka hamwe no kugaruka kwa kabiri k'umukiza bwoca bushikanwa kw'isi yose. There are many quotes that communicate these ideas. Rero hari ibisomwa bitari bike bivuga iki cyiyumviro nyene. But in summary, ariko rero hari if I could summarize it in one sentence, ibi nashobora kubivuga mu ijambo rimwe cyangwa iryungane rimwe. It is said hagira hati that the youth will play a key role in finishing God's work. yuko abakiri bato bazoba abahizi mu kusozera igikorwa cy'Imana. Now, when you think about it, ibi rero umaze kubyiyumvira, what if social media is one of the practical ways to fulfill that prophecy? mbega ingene uca usanga imbuga ngurukana bumenyi ari inzira imwe ishobora kudufasha gushitsa ubwo buhanuzi. Would it make sense? mbega ibi bintu birataha? Maybe. Birashoboka. Because it is young people. kubera ko abakiri bato nibo usanga kuri izo mbuga. Young people in particular, abakiri bato cyane cyane, who are digital natives. nibo uzosanga kuri ibyo bikoresho by'itumatumanako. It is them who instinctively know how to leverage technology. ni nabo usanga mu buryo budasanzwe bazi ingene bokoresha ubuhinga. And when their talents are recognized and put to use within the church, kandi izo mpano zabo iyo zizirikanywe zigaheza zigashigwa ku gikorwa mu ishengero, they have a certain sense of belonging. baca bagira ako katima ko kumva ko bahawe ikibanza, ko bazwi, ko bazirikanwa. They don't just stay, rero ntibashobora kuja ahandi, but they take the lead. baca baheza bagafata iya mbere, And they shape the future of their church. bagaheza bagatunganya kazoza k'iryo shengero ryabo. Our generation ururunganwe rwacu has an advantage like none before. ufise amahirwe gusumbya izindi zose. So let's use these tools while we still can, while it's still possible and rero available. nimureke dukoresha ibi bikoresho bigishoboka tugifise ayo mahirwe. So we see that social media can be powerfully used for advancing God's work. rero turabona yuko imbuga ngurukana bumenyi zishobora gukoreshwa kugira ngo duteze imbere igikorwa cy'Imana. But let me make the question a bit more personal. noneho reka iki kibazo ndakigire ruharo kugira ngo gitahurike. Why should this matter for you? none ni kubera ikibi ari iby'ingenzi kuri wewe?
Because even if you're not planning to start your own social media ministry, nubwo utiteguye gutangura kwiga ibijanye n'igikorwa cyawe ku mbuga ngurukana bumenyi, your church either already has an online presence, ariko rero ishengero ryawe nuzirikana yuko risanzwe rifise abantu barikurikirana ku mbuga, or it could have one. kandi ashobora kuba atari umwe, And if that space isn't used well, kandi ubwo rubuga hamwe gukoreshwa neza, a lot of potential stays untouched. rero hari ibintu byinshi uzosanga bitakozweko. Secondly, Bwa kabiri, if you are on social media in any way, iyo ubaye uri ku mbuga ngurukana bumenyi mu buryo bwari bwo bwose, you already have your circle of people you can influence. uba umaze kuronka umugwi cyangwa abantu ushobora gushira ku bwako, The classmates, abo mwigana mu ishuri family members, cyangwa abo mu muryango, co-workers, abo mukorana, people who follow you. abantu baba bariko baragukurikirana. And you can inspire these people by sharing something simple. Abo rero urashobora kubashikira mu kubasabikanya ibintu byoroheje. And this class will help you use that influence intentionally and effectively. Noneho rero iki kigwe kiragufasha ngo ukoresha ako karyo mu buryo nyabwo bwo kuronka umusaruro. Even if you are not comfortable to be on social media, nubwo mu by'ukuri udahimbagwa no kuba kuri izo mbuga, it's good that you are here, ni byiza kuri hano, because at least you'll understand it better, ariko kubera ko uratahura neza yazo, and you'll be able to support or inspire people in your church to be on social media and serve there. Ibi rero bigaca bituma nawe uzoba umwe mu bafasha abantu bo mu ishengero ryawe gutera intege abashobora kujya kuri izo mbuga kugira ngo bakore ico gikorwa. So something about the importance of social media. None rero aha niho duce turabira importance y'izi mbuga ngurukana bumenyi. Now I want to start talking about my ministry. Ndagomba rero gutangurira ku gikorwa cyane. When I was 15, igihe nari mfise imyaka 15, social media already existed. Ibijanye n'imbuga ngurukana bumenyi byari bimaze kubaho. But it was nowhere near what it is today. Ariko it is nowhere near what it is today. Ubu turi kure yaho, ico gihe twari kure yaho bire ubu. Back then it still felt like an open frontier. Ubu yaramaze kugurura imbibe. I enjoyed experimenting with it. Urashobora kuraba ibyo ukeneye byose, testing different things, kugerageza ibintu bitandukanye. And surprisingly, mu buryo bw'igitangaza, my early projects gained solid traction. Ikintu ca mbere cyazaniye nyigaruriye. I managed to build good following on several accounts. Naragerageje rero kubaka abantu bankurikirana mu konti atandukanye. I remember having one about traveling. Nari mfise umugumwe w'ibijanye n'ibiduhangayikishije. Another one about vegan diet. N'ibindi bijanye n'ibyo gufungura. And this gave me confidence that I understood how digital spaces breathe. Ibi rero niho byampaye ubushizi bw'amanga bwo kumenya yuko imbuga ngurukana bumenyi ari izingenzi. And one day, umunsi umwe, I came across a Christian Instagram page in Czech language. Nahuye n'umukristo mu rurimi rw'Igiczech. It was helpful. Byari bifashije. It was reaching people. Gushikira abo bantu. And I remember thinking, ndibuka niyumvira, this should exist in Slovakian language. Yuko iki kintu coshobora kuba mu Gislovake naco. And maybe I could be the manager of it. Kugira ngo nshobore kuba ari je ndakigenzura. And so I started. Nuko ndatangura. I know that you have many struggles here because of the budgets and expenses and money. Ndazi ko ibyo bica bizana ikibazo kijanye n'uburyo umukoresha, ibyo bibasaba amafaranga. So listen to this part. Mumviriza akagace. Because I want to encourage you. You don't need much to start. Kuko ngomba kugutera intege ngo ico wiyumvira gukora ugitangure. In fact, the way I started was very simple. Rero ico naciye ntangura jewe cyari ikintu cyoroheje. I didn't have the best phone.
nta telefone nziza nari mfise, I didn't have much experience, nta burambe bukomeye nari mfise, I didn't take any courses, didn't read any books on this topic. ntaho nari naravyize canke ngo nsome igitabo kuvyerekeranye n'ivyo bintu. And I followed a method that I would not recommend today anymore. Maze ndiyumvira ati ibintu ni ngombwa ndabijemwo. That's mainly because the algorithms change so fast, very rapidly. Kubera yuko algorithm abikoresha agenda ahindagurika cyane. Today I use different methods to reach more people. Maze ubu hakoreshwa uburyo butandukanye kugira ngo ushikire abantu benshi. But back then, the way I started, ariko muri ico gihe jewe igihe natangura, so I gave follow to people who were following similar Christian pages. Rero naca nkurikiranwa n'abantu bama bankurikirana ku zindi mbuga zisa nk'izo. Either I gave them a follow or I hearted their posts. Narabaha ngo bashobore guhitamwo kunkurikirana canke utuntu two bagenda barashirako urwo rubuga, or I left a comment. canke bakandika ico bavyiyumvirako, They would get a notification, canke bakagerageza kurungika akantu kanyibutsa, and then they could decide whether they would follow me back or not. maze nkashobora kumenya nimba koko bariko barankurikirana canke batariko barankurikirana. Again, this is not what I recommend today. Ibi sivyo ndababwira ngo mubwire uyu munsi. You could be banned on social media for doing this too much. Kuko ushobora gusanga wafatiriwe kuri mbuga mu gukora ibi bintu. But when it comes to my story, how my ministry started, this is it. Ariko ibigarutse ku nkuru yiwanje nyerekeye ingene natanguye igikorwa canje, uko niko byari biri. So the account crossed the first 1,000 of people. Aho rero narashobora kuba ndi kumwe n'abantu Then several thousands. igihumbi. Eventually it passed 10,000 followers. Maze bakarenga ibihumbi 10. And gradually surpassing every other Christian page in our region. Eka mbere ugasanga n'abandi bakristo bariko barankurikirana. I said that I didn't read any books or I didn't take any courses. Nari nabivuze yuko ntigeze ndabyiga canke ngo nsome igitabo kibivuga. But I need to say that I would do it now. Ariko ndagomba kubabwira nti nzobikora ubu. Because social media algorithms progress so much that if you won't keep up with it, kubera ko uyu munsi ivye imbuga ngurukana bumenyi byarateye imbere cyane, hamwe ubandanije ubikora, you'll get overwhelmed urashobora kuronka and it won't work. It won't work. You won't be successful. urashobora gushika ku mahangi. So we have to educate ourselves actively to keep up with this social media game. Rero turagomba kuba mu by'ukuri abakoresha imbuga ngurukana bumenyi. Also, one more thing I need to say. Ikindi kintu nifuza kuvuga, Social media is a long-term game. Rero kijanye n'imbuga ngurukana bumenyi ni kintu kibandanya. Don't expect result overnight. Ntukitege inyishu mwijoro rimwe. It can happen. Birashoboka. You can go viral. Ukagenda ukabishikira. But it can also take months and sometimes years. Ariko birashobora gufata amezi n'imyaka. So you need to be consistent. Bigusaba rero ngo uhozeko. But it's okay. Nivyo. I've been doing my account for 7 years. Narakoze ibya konti yanje iyi myaka ine. But now back to the story. None dusubiye kuri yanko. Somewhere around 20,000 everything changed. Rero mu myaka ibihumbi 2 ibintu byarahindutse. I stopped focusing on these growth strategies. Narahagaritse kubw'ivyo kuma strategy yo gukura. And focus more on the quality, value and consistency. Noneho nshira umutima na cyane kungena ibintu noba ndiko ndatanga ari byiza by'agaciro. And from that moment on, uvuye kuri ico gihe gushika ubu, the account started growing organically. Rero content itangura kugenda mu rugero runaka rukurikirana. And I'm happy to say that during my time in Burundi, nagomba ndanezerewe no kuvuga yuko umwanya mazani Burundi, it hit 90,000 followers. No kuvuga abantu ibihumbi 90 barankurikira. Talking just about Instagram. Aho ndiko ndavuga kuri Instagram. So with all other platforms together, it's over 100,000 followers. Rero uciye ushirako ni zindi mbuga nkoresha ni ibihumbi 100 birenga.
Several of my videos were viral, rero amavideo yanje menshi abari karakurikiranwa, crossing hundreds of thousands of views. Some videos even surpassed 1 million. ugasanga mu by'ukuri ibihumbi amajana ma views ndayaronka, mbere yandi agashika mu miliyoni. Not so long ago, my account reached 5 million people just in a single month. Ndero mu gihe kitari kinini cyane konte yanje yarashikanye miliyoni 5 mu kiringo cy'ukwezi kumwe. But the real turning point isn't the numbers. Ariko rero ikintu gihambaye cyane hano ntigihagaze no muri ivyo bitigiri. It's the stories. Ahubwo gihagaze ku nkuru ziba ziriko ziratanga. The messages. Ubutumwa buba buriko buratanga. Testimonies I receive that keep me going. Ibishinga nahe ndonka nivyo bituma nkomeza. I have a 35-page document on my website. I have a 35-page document on my website. Ndafise amadokima shika ku 35 muri website yanje. Full of testimonies, a testimony after testimony. Gishinga ntahe ku gishinga ntahe, gishinga ntahe ku gishinga ntahe. God is blessing my ministry so much that I don't even have time anymore to update this document. I just screenshot the testimonies. Rero namamfata umwanya kugira ngo ndazishire ku gihe, ariko nkomeza kugira inkuru nyinshi bishinga ntahe. I had no Christian friends my age in my local church. Nta mugenzi nari mfise w'umukristo mu ishengero ryanje ry'intango. So most teenagers spend evenings with their groups. Rero abatari bake bo mu gwaruka bamara imigoroba. While I was online answering people who wrote about their relationships. Nama rero ndi ku mirongo ndiko ndishura abantu kubijanye n'ivy'imigenderanire, addictions, canke abatwawe n'ibinabiriya, marriage struggles, ibibazo by'ingo, depression, ibyo guta umutwe, loneliness, kuba mwirinde canke kuba munyakamwe. Things far deeper than I expected at that age. Ibintu birengeye ugereranije n'imyaka jewe nari mfise. That's also the reason why I stayed anonymous. Ico nico gituma rimwe na rimwe naba nk'umuntu atagomba kugaragara. I think it was better for the people to not know how young I was. Abantu nibaza ko byari byiza ko abantu batomenya imyaka nari mfise, kuko uravye ibibazo bantura. Because they were confining me with such serious messages. Kubera ko baba bashoboye kunsangizwa ubutumwa nk'ubwo. And looking back, reading some of those old messages that I sent when I was 15. Rero nsubiye inyuma nkaraba muri ubwo butumwa bw'ivyizigiro narungika nk'ifise imyaka 15. I realized that I would not be able to write it like that even today. Nsanga ntashobora no kubishikako nk'ibyo nashitseko muri ico gihe uyu munsi. I don't recommend answering such serious messages just like that. Kubera ko ntashobora gufata ubwo butumwa nkaburekeza huko gusa. I'm also not saying that reading many books and listening to a bunch of sermons is enough and that this makes you qualified for it. Noneho bimfata umwanya kugira ngo nsome ibitabo bitandukanye kugira ngo nshempezangire nti ibi nivyo by'ingenzi kuri iki kibazo. Every time I seriously prayed about it. Rero buri mwanya mba mfise akaryo ko kugira ngo nsome ivyo bintu. And so I prayed maze ndasenga a lot. Ndabiramiriza koko every message, every person, every story. Maze ubutumwa bwa buri muntu hamwe n'inkuru ya buri muntu. And I gave the best counsel I could based on scripture. Nkaheza nkatanga inama ibereye nisunze ivyanditswe. The books I was reading. Nisunze ibitabo nasomye. And what I understood from God's character personally. Hamwe n'ivyo ntahura ku myifato y'Imana ku giti canje. And often I redirected them to different books and resources. Rimwe na rimwe hari gihe naberekeza no ku bitabo canke ku bindi bintu byo mu buzima bwa misi yose ni. So I shared with them what I was able to and then I redirected them to other resources. Rero narabasangize ivyo nshoboye ariko nkahongera nkabarungika ku bindi bitabo bashobora nabo kugenda basoma. And I read so much that you would tell me a topic or your struggle and I would point you to a book. Narahimbagwa cyane iyo nagerageje kuvuga ku kintu ku ngingo runaka nkaca ndaguha igitabo cyo gufasha.
So I believe that God was really with me when I was answering those messages. Ndizera ko Imana yari kumwe nanje igihe naba ndiko ndishura ubwo butumwa. And I learned early that social media is not just content distribution. Rero naciye niga muri iyo myaka ya kera yuko imbuga ngurukana bumenye atari urubuga gusa go guhanahana ubutumwa canke inkuru. It's a ministry. Ariko ni gikorwa. And looking back, nsubiye inyuma, I can see what God was doing all that time. Nchambona ichi Imana yari kirakora muri ico gihe. The time when I felt most alone in my church community. Cagihe ubwanje niyumva mu byukuri ndi umunyakamwe mu bagize ishengero ryanje. Was the same time He was preparing me for something bigger. Kandi ico nico gihe nyene Imana yari kirantegurira ibindi bintu bikomeye cyane. Building a platform that would eventually reach hundreds of thousands of kuba kurubuga mu byukuri ruzohuza ibihumbi n'ibihumbi by'abantu and influence lives far beyond my town. Rukagira ubwako ku buzima mbere birengeye ababa muri ico gisagara kimwe canke ibindi bisagara. By God's grace. Kubw'ubuntu bw'Imana. I help politicians. Politics. You hate? I help politicians. Ndafasha abanyepolitiki. Singers. Abaririmbyi. Actors. Abigisha. And other influential people who follow my ministry. Hamwe n'abandi bantu batandukanye ngo bakurikire igikorwa canje canke ministeri yanjye. And it's just so encouraging to see ndatera intege abantu kuririmba that people from all the walks of life kugira ngo abantu bo mu ngero zose z'ubuzima engage with this content. Bashobore kuronka ubwo butumwa. Even the people who you would not tell it about. Mbere n'abantu usanga rimwe na rimwe batabyishira ku mutima. So that's how this began. Uko niko ibi bintu byatanguye. A teenager. Umuyabaga. A phone. Telefone. An idea. Afise icyiyumviro. And God who knew exactly what He was doing. Hamwe n'Imana yari izi mu binyakuri ico iri kirakora. At AFCO we had this challenge. Twaragize iki kibazo. To study a Bible with at least 3 people. Cyo kwiga Bibiliya n'abantu batatu. To give at least 3 different Bible studies. Hariho abigisha ibyigwa bya Bibiliya bibiri bitandukanye. And people were canceling all the time. Abantu rero bama bariko baragirwa inama buri gihe. They were postponing the Bible studies. Ugasanga rero bariko barunguruza ibiringo byashinzwe byo kwiga. So it was a little bit discouraging. Ibyo bintu byari urucantege. So I decided, or let me say, I felt inspired. Jewe rero nariyumvisemwo ko that I would share this possibility to study the Bible one-on-one with my broadcast channel. Niyumvira yuko ibi byigwa bya Bibiliya twobyigana hamwe n'abankurikirana. The broadcast channel I talked about in the beginning. Bagize wa mugwi navuga mu ntara. At the time it had around 5,000 followers, something like that. Muri ico gihe nkifise abantu nk'ibihumbi 5 bankurikirana. Now it has over 33,000 followers, something like that. Ariko muri ico gihe bari bamaze gushika noneho 33. So when I message this group, everyone gets a notification. Maze muri iyo migwi ngo ari we wese yacaronka ubutumwa bumwibutsa. So I created a poll and I asked them, would you be interested in studying the Bible in a Bible study group or one-on-one, or maybe there was a third option even. Ati uriteguye kwiga Bibiliya umuntu ku muntu canke ku murongo. And so they voted, and then I asked them to send me a private message. Maze barahitamwo nkabasaba kundunyikira ubutumwa mu ga box kan. And I received so many private messages. Kandi aho nararonka ubutumwa butandukanye buvuye ku bantu batandukanye batumbereza muri boîte yanjye. That I had to create a form they would have to fill out in order to apply for the Bible study. Bakeneye bipfuza kuba mu biga ibyigwa bya Bibiliya. Not just a simple form. It had, I think, about 15 questions. Ubwo rutonde rero rwari rufise ibibazo birenga 15. To learn about their denomination. Kwiga iby'amadini. And what inspires them to study the Bible, so I would know who to prioritize. Rero narinzi ibyo kugira nyambere. And after just 2 lightly promoted calls like, oh, by the way, I have a Bible study, would you like to be part of it? None bamaze kuronka ubwo butumwa baravuga ati ndafise ibyigwa bya Bibiliya ni ngombwa mbeho. Over 100 people signed up for a Bible study. Rero abantu barenga 100 bariteguye. And this just goes to show ibi rero bikwereka
the harvest is great but laborers are few. yuko ivyimburwa ari vyinshi ariko abimbuzi ari bo bake. The harvest is great but laborers are few. Ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bake. And so we need more laborers. Ico nico kidutera kuvuga ko dukeneye abimbuzi benshi. We need you, Turagukeneye wewe, all of you. mwebwe mwese. By the way, this is how my ministry account looks like. Uku niko igikorwa canje kigaragara. Usually I post more videos, but my editor had to quit, so as I'm traveling a lot, I mainly focus on static posts for now. Ubu rero ndashobora nta mavideo mubona ariko kubera yuko ndi mu rugendo ariko ndashobora gushirako n'amavideo. Ubuho nshirako ubutumwa gusa butari It's video. very minimalistic, but it makes it more memorable. Rero bigaragara ko bikoze mu buryo bworoheje ariko kandi n'ibintu bishoboka gutahura. I really appreciate good design and good editing of videos. Rero ndahimbarwa n'uwashoboye kugira icyumviro ariko ni gushirako ubutumwa. But social media is already full of it. Rero icyo twita imbuga ngurukana bumenyi iba ifise abo bazikurikirana. And so when I created a different pool, Rero iyo ndashoboye kuyishiraho mu buryo butandukanye, again 24 hours to answer, mara amasaha 28 kugira ngo ndayihindure. I think I got like over 720 answers. Nkaba ndonse inyishu zishika ku majana 7. And I found out that this is what people appreciate about my posts and its design. Maze nkaca mvuga nti iki nico abantu bahimbarirwa mu byo ndiko ndashira ku rubuga mbere no muri ubu buryo ibintu The bitunganye. simplicity. Ibintu byoroheje. Because when they scroll Kubera yuko iyo bafashe umwanya munini barondera and they come across my post, bakabona gushikira rero ico nasize ku rubuga, they immediately know it's coming from my page. baca bagira bati iki kivuye kuri rwa rubuga rwanje. Because I have a unique style across all my posts. Kubera yuko iyo ufise uburyo bwawe wiharije bica biboneka ku bintu byose wasize ku On the right side you can see some statistics on my best performing posts. rero hariya hirya urashobora kubona ibiharuro byerekana ingene urubuga rwanje ndarukoresha. So for instance, this video, total watch time of this video is over 166 days. Which one? This one. Iyi video urabona yuko ku mwanya umaze gukoreshwa abantu bayitegereza ni 166 iminsi. This post alone brought me over 2,200 followers. Iyo yonyene iyo video yerekana ko yampaye abankurikirana bashika ku 2,287. It says Boh online in Slovak, which means God online, because God is always online. Rero tworinda kuvuga ngo Imana ngo kumbuga kuko niho ihora niho yama. This is the website I have. Iyi ni ya website. Every Friday with my family, we used to watch a Christian movie in the evening. Rero buri mugoroba n'umuryango wanje turakurikirana i filime cyangwa sinema ya Gikristo. But many of those websites weren't updated. Rero nyinshi muri izo website zirashigwa ku gihe. One website had such Christian movies. Imwe ibifise amafilime avuga kuri ibi. A different website had the rest of the Christian movies. Maze izindi website zikagira ibindi bitandukanye by'abakristo. So I decided to create a website where I would gather all those Christian quality movies. Rero nagerageje gushiraho website impa izo video cyangwa amasanamu ya Gikristo yo ku rugero rwo hejuru. And when you would look up Christian movies online in Slovak, rero iyo uravye ama filime cyangwa ama video y'abakristo yo ari ku mbuga ngurukana bumenyi muri Slovaki, it would come up as the very first page in the search results. Rero iyi website uzoyibona mu zambere ugiye kurondeza. But it was kind of a shadow, it was kind of a gray zone. Uzoyibona muri iryo bara mu buryo bwo kurondeza.
So I decided to take it down because now I'm also starting a Christian apparel brand. So I just wanted to have everything 100% correct. None rero nagerageje kubandanya ntipfuza kwiguma iduga hejuru ariko ahubwo ko nshobora kuja ku rundi rugero rwo gushiraho iyindi fasha abakristo mu So I by'amasengesho. replaced it with a blog, but I also have a library of books. Ariko kandi ndafise kandi n'ibitabo library y'ibitabo. But why am I showing this to you? Ariko ibi ni kubera iki niko ndabibereka? Because every time someone would message me, buri mwanya umuntu aranyandikira, I send them a resource that you could find on my website. maze iyo ngerageje kumwereka igitabo yorondera, ico gitabo kiba kiri ku rubuga rw'iwanje. So on one occasion it could be a book, for another occasion it could be a blog post, etc. Rero rimwe na rimwe ishobora kuba ari igitabo, mu wundi mwanya ugasanga n'akandi kantu na poste ku rubuga rw'iwanje. And this helped the SEO optimization tremendously. Ibi rero uca usanga ari ibihe byiza by'igitangaza. For the Bible study group, every time they would have to join the Bible study group, they would have to go through the website. Rero ku bijyanye n'ibyigwa bya Bibiliya, igihe cyose bipfuza kwiga ibyigwa bya Bibiliya basabwa kubanza kwinjira kuri And iyo on that website. occasion, they would be also able to check the other sections of the website. Rero baba bafise muri ako kajyo, baba bafise n'akajyo ko kuja kuraba utundi duce tugize iyo website, which again helped tremendously to the amount of people visiting the website. Ibyo rero bigaca biba iby'igitangaza ku bantu baba bariko barakurikirana. So if you search Bible study online in Slovak, again it would come up as the very first website. Rero ni wagenda ku rubuga ukarondera urubuga rwigisha ibya Bibiliya mu Slovak, uzosanga urwo rubuga ruri mu Zambia. But now I changed the name of the website from Christian Online to God Online in Slovak. Rero naciye ndaruhindura mva muri abakristo bari ku mbuga, ndabita Imana ku rubuga mu Slovak. So I had to start over again, but again I'm already in top 5. Ariko urumva bica binsaba gutangura, ariko ngeze muri batanu ba mbere. So that's all for inspiration. Ibyo nivyo nobasangiza nk'ibintu byoshobora kubakabura kugira ngo namwe mugire uyo mutima cyangwa iryo Now I'm shaka. going to give you a quick overview of the social media platforms. None ngira nongere ndabahe rero indabo muri rusangi y'ibijanye n'imbuga ngurukana bumenyi. So I don't have X or Twitter here. Sinzi ingene Twitter ikoreshwa hano. I've seen some of you using it. Narabonye bamwe bo muri mwebwe bayikoresha. There is something similar by Instagram. It's called Threads. Hariho ibyo usanga bisa na But now I want Instagram. to focus on these major platforms: TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Ariko reka tuvuge kuri TikTok, Instagram, YouTube na Facebook. So just a very brief overview. Rero tubahe indabo yo mu majambo make kuri izi. Instagram, Facebook, and TikTok, they're great for short form content. Rero izi Instagram, TikTok, YouTube zakozwe ku buryo uhashira ubutumwa bugufi. Even though YouTube has YouTube Shorts now, YouTube is why it's famous. It's mainly because of the longer format of videos. Rero kugira ngo ikintu gitahurike bivana n'uburebure bw'icyo kintu ugomba ushireko. Another difference, for instance, a difference between Instagram and Facebook. Nk'akarorero itandukaniro rya Instagram na Facebook. Instagram mainly focuses on the visual side. Kuri Instagram haba hari ahantu ho kubona ibintu biraba. So first you see a picture and then its description. Kuko utangura kubona ifoto maze ukaheza ukabona umwirondoro wayo munsi. On Facebook it's exactly the other way around. First you see the description and then it's a picture. Kuri Facebook naho bisa nkaho bihushanye naho utangura kubona amajambo maze isanamu ikaza munsi. A few differences between Instagram and TikTok. Hari utuntu dutoyi gusa hagati ya Instagram na TikTok. Instagram is great for well planned and prepare content. Instagram ikoreshwa mu gutegura ubutumwa burungikwa canke muhanahana. Usually it's good when you script the content in advance.
mu binyakuri iba nziza iyo wateguye ubutumwa mbere yo kugira. Instagram favors aesthetics, like when it looks visually very appealing. Aesthetic. Come again. Aesthetic. Ikenera kuraba neza guhahoza ko. Also it favors storytelling. Ariko kandi nibijanye no kuvuga inkuru. TikTok is better for relaxed and spontaneous videos. Ariko rero TikTok ifasha cyane mu bijanye no kwiruhukira cyangwa utuvideo tutuma umuntu aruhuka. Maybe not so much scripted. Si cyane aho usanga batuvuga ko amajambo. And just simple editing. Ariko n'utuntu duto ushobora guhinyanyuriramo. Especially entertaining videos are performing na well. cyane amavideo yo kwinezereza usanga ari yakogwa cyane. Also, if I compare the quality of followers, then the lovers quality has TikTok. Rero ugereranije naho nyene ku buryo bw'ubuhinga butomoye ku kuntu bikorwa kuri TikTok. A higher quality of followers has Instagram. Ni rafise rero urugero ruri hejuru ugereranije na Instagram. And then it's YouTube. Hamwe na YouTube. So imagine if we could, in a way we could say, but don't take me by my words, in a way we could say 1,000 followers on YouTube or subscribers on YouTube. Rero ntimumfatire kuri aya majambo ngira mvuga ariko mwumve yuko ubaye ufise nk'igihumbi bagukurikirana kuri YouTube. Yeah, could in theory correspond to 10,000 followers on Instagram and 100,000 followers on TikTok. Ushobora gusanga kuri TikTok abo bohura n'ibihumbi jana. Not literally necessarily, it depends, but ibi si ngombwa ngo abariko biravana ariko ni muri urwo rugero. You can look at it this way. Bigenda muri iyo njana. And YouTube is better for the longer format, as I said, deeper attention. Rero bisaba kandi ko ugira kuzirikana kwihweza cyane. People search for videos more intentionally. Abantu rero bakurikirana cyane atari kugira ngo baze barazingura urupapuro bahurundi. It's free YouTube. It has community discussions. Rero ishobora kuba ari ibiyago. There's a bunch of things I could say here, but let's move forward. Hari ibintu byinshi bishobora kuhabera ariko mu nkundire dutere tuje imbere. I want to make this practical. Ibi ngomba kubishira mu buryo bwo gukora. But time is running out. Kubera ko umwanya uri kuradusiga. So, I would like to share with you 3 principles. Ndagomba kubasangiza intambuko ingingo ngenderwako zitatu that can help us as a church when it comes to social media. zishobora kudufasha nk'ishengero iyo bishitse ku kibazo cy'imbuga ngurukana bumenyi. I didn't have time to make some screenshots in English. Sinza kugira ibintu mvuga cyane mu bijanye n'icongereza hano ugereranije n'ibyo nerekana. But still I want to ask you a question. Ariko ndagomba kubabaza ikibazo. The first post is an invitation for an event. Iki cyambere mubona hano no butumire kubwo ikintu runaka. And the second is a video with some kind of value. Rero bya kabiri urabona ko ari yindi video ifise ikindi kintu cy'agaciro. For instance, this video particularly says, how can I convince an atheist that God exists? Nk'akarorero k'iryo kavuga ati ni gute nohindura umuntu atemera Imana ko yemera ko Imana iriba. A question for you. Ikibazo kuri wewe. Which post do you think will reach more people? Mbega muri izi zibiri hamwe ico coba arico ciyumviro ni yahe posta twokoresha igashikira abantu benshi? The invitation or the video? Coba iki ubu butumire canke hariya? Yeah, it's the video. Oba hariya. When we look at the social media profiles of many of our churches, rero iyo turavye imbuga ngurukana bumenyi nyinshi zo mu mashengero yacu, we often see mostly announcements and even invitations. kenshi tuhasanga matangazo eka mbere n'ubutumire
bw'ibikorwa biza kuba. And to be clear, there's nothing wrong about it. We should keep doing it. Kandi mu binyakuri nta ngorane ibyo biteye, dutegerezwa kubandanya tubikora. But we can do more. We can go one step further. Ariko turashobora gutera intambuko tukimbika muri ivyo. We can share inspiring and encouraging content. Turashobora rero kwiyumvira ubundi butumwa butera intege kandi bushobora gutuma abantu bikangura. Build trust with people. Build trust with people. Ukubaka icyizere mu bantu. Build a relationship. Ukubaka imigenderanire n'abantu. And as we gain their trust, muri ubwo buryo nabo baraheza bakakwiza. They're more willing to come to an event. Niba maze kugushira kw'ico cyizere niho bafatira ko bakaba bose. Or whatever we organize at the church. Ibyo ari byo byose mwotegura mu rusengero. So this is how I would call this principle. Don't just post about mission, do mission. Rero kuniko nca ndabyita ntugapfe gushira ku rubuga ibijanye n'igikorwa ahubwo itwararika igikorwa kora igikorwa. Because if people experience something positive and meaningful, kubera ko abantu nibabona ibintu by'ingenzi kandi by'ukuri bifise agaciro through what we share, muri ibyo bintu uri kurabasangiza, they'll be much more open to taking the next step. Bazoheza bakugururire akaryo ko kugira ngo bafate iyindi ntambuko. The second principle. Irindi bwirizwa canke intambuko igira Online and offline aren't two separate worlds. They're one team. Rero kuba ku murongo canke kuba utaba ku murongo si samasi abiri atandukanye ariko ni umugwi umwe. There are 168 hours in a week. Hari amasaha 168 mu ndwi. In most churches, people spend about 4 of those hours together in person. Rero rimwe na rimwe mu mashengero menshi bafata amasaha 4 mu nteguro yo gusenga abantu baje mu rusengero. Some churches only have a morning service. Harashobora kuba integuro zo gusenga mu gitondo. Some have also afternoon service. Hamwe n'izindi zo ku mugoroba birashoboka. Some have some youth gatherings maybe. Kambere hari naho bishoboka abakiri bato bakagirira. Or a prayer group in the middle of the week. Canke bakongera bakapanga ubundi mwanya hagati mu ndwi. So let's say in average 4 hours Reka dufate amasaha 4 mu ndwi. And that leaves us with 164 hours when they won't see their church face to face. Ibyo rero bica bituma tumara yande masaha 168 ishengero ridashobora kubona. And this is where online ministry comes in. Aho rero niho igikorwa kica kiboneka. Because we want to stay connected with those people for the rest of the week, right? Ko twifuza kubandanya turi kumwe turi mu migenderanire nabo bantu no mu ndwi hagati. And so online and offline ministry should work closely together. None rero naho rero igikorwa cy'abari ku mbuga n'abatari ku mbuga kigomba gusukiranya ntikigomba kwitandukana. Each has its own and unique irreplaceable role. Kubera ko kimwe cyose muri ivyo gifise ubudasa bwaco kandi n'ikimazi cyaco. And let me be clear. Reka aha hatahurike neza. Discipleships. Igikorwa cyo guhindura abandi abigisha. Discipleship happens best through real relationships, face to face. Rero igikorwa cyo guhindura abandi abigisha gigaragarira neza na neza mu migenderanire. The digital space can replace that. Rero kandi ku urubuga rushobora kudufasha muri ivyo. But the digital space, that's the way how we can get the awareness. Rero na uburyo bwo ku rubuga ntibushobora gutuma abantu batandukana. That's the way how we can get in touch with those people. Ariko buduha akaryo kwingene komeza kugirana imigenderanire nabo. The way how we can initiate a conversation. Mbere tukabonamwo n'akaryo k'ingene twotanguza ikiyago. And then we can, and that's the point, we can follow up, and at some point we'll transfer that contact into the offline sites. Noneho ubwo buryo bukadufasha gukomeza turi hamwe tukaba twona buhinduriramwe akandi karyo ko kuva ku rubuga bigacika kubonana umuntu akabonana n'uwundi. But also the other way around, when you meet a visitor in a church, canke nk'akarorero uhuye n'umushitsi yadugendeye mu ishengero, you want to stay in touch with him during the week. Ukeneye kugumana nawe no mu ndwi hagati. And the third group of people umugwi wa mbere w'abantu are people for whom it's not accessible to go to a church freely. Bamwe uzobasanga ari abantu mu ngo zabo bitoroshe
ko bafata akanya ngo bagije ku And rusengero. digital space represents the only way how they can hear about the gospel. Rero ku rubuga ni ko kajyo konyene baba bafise kukumva ubutumwa bwiza. The third principle, Intambuko ya gatatu, the church is called the church's hidden advantage. rero ni akajyo kahishijwe k'ishengero. The church has one huge advantage that almost no other industry has. Ishengero rirafise ahantu hagutse canke akajyo kagutse atawundi muntu agafise ariko usanga amashirahamwe agafise. What do you think it is? Mbega mwibaza karaka? The church is one of the few organizations in the world Ishengero ni rimwe mu mashirahamwe mw'isi where its leaders prepare and share a message every single week. aho usanga abayobozi bategura ubutumwa kandi bakabusangiza abo bayoboye buri indwi imwe buri indwi umunsi umwe. Now again, I'm very much aware that the situation here is a bit different. Hano ibintu biratandukanye. Not every church can afford it. So umuntu wari we ishengero ryo ryose ryo bishobora. But once you have it, ariko bishitse ko once you have the live streaming, ukaba ufise inyigisho zishobora guca ku murongo ngurukana bumenyi kibiriraho, you basically have most of the content. Rero uca wumva ingene ubutumwa buriko buraja which you can then repurpose into other content, other forms of content. bukaja mu zindi ngero z'ubutumwa. So I'll show you in a second, but basically from one sermon you can turn it into clips, into quotes, into pictures. Rero mu kigwa kimwe ushobora kugikuramwo amasanamu, ukagikuramwo amavideo, ukagikuramwo n'ubundi butumwa bugufi ugenda urasangiza. In other industries, for instance, a real estate agency or a law firm or a dental practice, rero haba mu bindi bisata nk'iby'amategeko canke iby'ubuvuzi, they would first have to come up with all these ideas and then create the content on top of everything else they do. noneho baragira ibyiyumviro byo gukora ubutumwa butandukanye ku bintu ibyo ari byo byose usanga bariko bararangura. But we already have that content. Ariko urumva bisabwa ko baba bafise ubwo butumwa. So we can often skip this part. Ni rimwe na rimwe usanga rimwe twirengagiza ako gace. We could organize content for our main church social media accounts using the Hero, Hub, and Hygiene framework. Turashobora rero gukoresha ubutumwa tugenda turasabikanya mu mashengero yacu ku mbuga ngurukana bumenyi no ku mirongo canke se ku madresse atandukanije nk'aya yavuze Hero, Hope na Hygiene. And we would divide it into the three following categories. Rero ibyo byose biri muri ubu buryo butatu So the bukurikira. first is Hero. Ubwa mbere ni Hero. That's at the top of the funnel. Aho ni go rugero go hejuru. This is to get awareness. This is to get awareness. Awareness. Na n'uburyo bwo kumenyekanisha. This is to get an initial connection. Tukaronka n'uburyo bwo guhuza abantu n'abandi. And you can do it by posting verses, quotes, pictures. Ibyo rero ushobora kubikora mu mirongo ya Bibiliya n'amafoto n'ibindi. With topics like peace, fear, life purpose. Na ufatiye ku byigwa nk'amahoro, ubwoba n'ubuzima. And so on. So this is to get the awareness. Ibi ni kugira ngo abantu bashobore kumenya, kumenyekanisha. This is the top of the funnel. Ubwo rero ni go rugero go hejuru. And then you go deeper. Maze ukaja mu buryo bwimbitse. This is called Hub. Aho rero twita Hub. The goal is to deepen the interest and spiritual understanding. Rero ngaha usanga ari kwinjira ibwina mu nyungu canke akarusho mu bijanye n'ivy'imwemo no kubitahura. So now you don't target everyone. You are in the narrow part of in the middle part of the funnel. Aha rero usanga si byakira muntu wese ahubwo uja hagati mu bantu. In this category you can share Bible interpretations, devotions, series. Muri rugero rero niho uri kurasabikanya ibijanye no gusobanuro bwa Bibiliya, insiguro hamwe n'ibindi. With topics like prayer, Bible, relationships. Aha ushobora kuba ufise rero mwe vyigwa nka amasengesho Bibiliya hamwe n'imigenderanire. You can share discussions, Q&As. Haba harimo kandi n'akajyo ko guhanahana ibibazo n'inyishu. And then the bottom part of the funnel. Munsi
ku rupapuro It's called canke iyo hygiene. page niho hari iryo zina twita hygiene. So probably this part will have the least amount of followers. Aho niho haca kwereka urutonde rw'abagukurikirana. But this particular is your target. Ariko kandi ni naho ugambiriye gushika, ni nabo wifuza gushika. The goal here is to lead people to a decision. Kubera ko hano niho utumirira abantu kugufata ingingo. For instance, when you have a business, you want to lead them to buy something from you. In our case, it's to lead them to attend an event or to study the Bible. Rero ni nk'akarorero nk'umuntu hasanzwe afise urudandazwa akora ku murongo, aha niho umufashiriza kugira ngo abe yogira komande y'icyo kintu. Ariko kuri twebwe ushobora kuba ufise integuro nk'iyi ukaba wifuza ko uyo muntu ayizamo, To make some kind of personal step of faith. kugira ngo umuntu atere intambuko runaka y'ukwizera. So you can share testimonies, Urashobora rero kuhasangiriza ibishinga ntahe, maybe a 1-minute Bible study. uyu mwanya wo kwiga Bibiliya. You get the point. Aho nizera ko muca So this strategy is designed for the church's main social media accounts in a territory. Ibyo rero nibyo bitegerezwa kuba ku mbuga ngurukana bumenyi z'amashengero mu duce runaka. We're running out of time. Turiko tuja kure y'umwanya. So just very briefly, Muri make now I want to show you ngomba kubereka a practical example of how a single sermon can be turned into a 7-day social media content plan for a local church. ingene insiguro ishobora guhinduka ikaba ikintu cyofasha canke bukaba ubutumwa bwo gusabikanya n'abandi rubuga rw'ishengero. So super briefly, very fast. Saturday you could promote or share the link to today's, or I mean the Sabbath's live worship service. Samedi menyekanisha cyangwa ugasabikanya abandi urubuga rw'integuro zo gusenga zizoba, with the goal of encouraging members to watch the live stream. ufise intumbero yo gutera intege abizera kugira ngo bazokurikirane iyo nteguro. And those members then can they invite others. Maze abo bizera bagatumirira abandi. Sunday you can share an inspiring quote or the main takeaway from Saturday's sermon. Rero dimanche naho ucubasangiza kimwe mu bisomwa byasangijwe canke icyo abantu bashobora kuba baratahukanye mu kirwa cigishijwe So Samedi. you encourage people to reflect on it. Ukaba uri gutera intege abantu ngo bakomeze And the impact kubyimvira. of the sermon is expanded. Maze ugaca usanga ubwako bwa ca cigwa cigishijwe bwagutse. Monday you share an encouraging Bible verse with a visually appealing image. Ku munsi wa kabiri uraheza ugasangiza abandi umurongo wa Bibiliya ubatera intege hamwe no kubahamagarira mu ishusho yabo. Tuesday you can share a short clip featuring the main message from the sermon. Kambere ku munsi ugira gatatu ushobora gusangiza abantu akavideo gato y'inyigisho zigishijwe Samedi. Wednesday you can invite the community to share their prayer requests with you. Wa kane ushobora gutumirira kibano kugira ngo gisangire nawe w'isengesho mu buryo bworoheje no mu dukorwa tworoheje. On Thursday you can already tease the people for the upcoming Saturday sermon. Rero ku munsi ugira gatanu ubwira abantu ibijanye n'ibizoba ku isabato. Friday you wish happy Sabbath. Maze vendredi ukabipfuriza And isabato nziza. you prepare the community into the Sabbath. Kubera ko uri kurabateguza kuzo ku isabato igiye kuza. I know I went through it very fast. Na ndazi ko nagiye nihuta. So if you want to have access to this church strategy, you can scan this QR code and download a document with all the tips. Rero hamwe woba wipfuza kuzirikana izi ntambuko neza urasikana iriya QR code kugira ngo ushobore kuronka ico gitabo So neza. scan this QR code and you can download this strategy content plan for your local church. Rero scanna QR code uzobona uburyo ishengero ryawe kwitunganya neza muri ibi. Coming to the end. Ubwo twerekeza ku musozo. Usually, this is what I'm not going to share tonight. Iki nico mu bisanzwe nipfuza kubasangiza kuri uyu Even though mugoroba. it's a very important and crucial part. Kuko ari igice gihambaye. But this week can maybe follow up.
ariko gisabwa gukurikirana online, or you can also give me your contact. gisabwa kuhoza ko tushobora no kugikora ku murongo ngurukana bumenyi. And in this follow-up, I can tell you about what to share, aha muri iki rero tushobora kubabwira ico mukwiye gusangiza abandi, how to say it, n'ingene tukivuga, and how to make it work. n'ingene duheza tukagihindura igikorwa. So when we'll meet again, igihe tuzoba turonsa kandi kajyo online, for instance online, nk'akarorero ku rubuga ngurukana bumenyi I can go tukahahurira, with all these principles with you and back it up with my personal experience and stories. izi ntambuko zose tuzozirabira hamwe, ndababwire ndabasangize na jewe ibyo naciyemo. I was going to share my workflow with you, but unfortunately we don't have time for it, so I'm going to skip it. Rero nagomba kuvuga n'ibindi ariko nta kanya dufise ngomba kubisimba. But you can take a picture of this slide with tools I recommend. Iyi foto nayo mwoyifata kuko n'ibikoresho bisabwa ko ubu bifise. Just super fast. Rero tubangutse. CapCut is very famous for mobile editing. Rero CapCut karafasha na cyane mu kweditinga ibyo. But more and more features became paid, so it became quite an expensive software. Rero iyo bigiye mu byo kugura usanga ari imirongo idusaba amahera menshi. There is a free alternative called Edits. It's made by Instagram. Ariko ushobora gusanga hariho uburyo bwo ku buntu butangwa na Instagram. CapCut and Captions. CapCut na Captions have the best library of captions. I've tried many tools and this is what I recommend. Ibi nagerageje byinshi ariko ibyo nivyo no bahanura gukoresha. For static posts you can use Canva, Figma, Adobe Express. Ku bintu amapost asanzwe wokoresha Figma, Adobe Express irafasha. Daily AI, I actually would recommend Claude over ChatGPT when it comes to script writing and marketing. Rero bijanye n'ibintu byo kumenyekanisha ibintu no basaba mukoresha AI, mwokoresha Claude cyangwa ChatGPT. Perplexity for fact-based searches. Ariko kandi for what? Fact-based searches. Fact-based and the churches. And generative AI, instead of paying for every video or image generative model, canke mu buryo bwa AI generative, you can pay for a software that gives you access to different models for image or video or audio generation. ushobora rero gukoresha ubundi buryo butandukanye bwo guha kuronka ama video canke n'ubundi buryo bugushoboza kuronka ico kintu ukeneye kandi kikaba ari cyiza. For static posts and videos, I actually made my own software that I use. Rero kubijanye na post static na kuma video nibyo bintu nkunza gukoresha. Further reading, you can take a picture if you want. This is what I recommend. Those are Adventist resources for digital evangelism. Mu buryo bwagutse rero bindi ushobora gusoma byiyongera ko ushobora gufata ifoto ugasoma ibyo bintu. If you want to get in touch with me, this is my contact information. Ukeneye kuvugana nanje iyi niyo contact yanje. I'll be very happy to follow up. Nzohimbarwa no gukomeza ndagukurikirana and to help you. No kugufasha. But I need to warn you, I'm a very busy person, so it might take some time, but I'm definitely willing. Rero rimwe na rimwe nukuntahura kuko ari aho usanga nafatiriwe ariko mba nifuza kugira icyo mfasha. Also, if my ministry inspired you and you would like to do something similar in Burundi, canke igikorwa nkora kibaye cyagushitse kunyota ukaba wifuza ko hari cyoranguka hano mu Burundi. My ministry already exists in 2 other languages, so if you wanted to have it in Kirundi, you can come and we can talk about it. Rero igikorwa canje kiri mu ndimi zibiri ariko wipfuje ko tucongera ko n'Ikirundi wocunyegera tukabivugana. And before I'll share the closing thought with you, imbere yuko ndabasangiza agace ko gusozererako, this is another platform that I made. Urundi rubuga nasizeho. It's called Adventist Talents
higwitwa ngo Adventist Talent. And on this platform, uru rubuga you can sign up, you can add your talent. urashobora gushirako nawe talent zawe, Whatever is your expertise, whether it's IT, it's cybersecurity, whatever of online. bishobora kuba ari ibijanye na IT, Graphic. cyber security, Graphic design, video editing, but also tutoring, mental health, whatever you are able to offer online as a ibintu service. byose ushobora kuba wotanga ku rubuga ngurukana bumenyi. Because I found out, I realized that church entities and ministries often struggle to find a good mission-minded person with enough of expertise in the field they looking for. Rero kubera ko nasanze mu ishengero ari ahantu ushobora gusanga babuze umuntu afise ubumenyi runaka ku kintu runaka kigomba kugira ico gifashije mu And this ishengero. platform connects those talents with the church entities and ministries. Rero uru rubuga ruca rugufasha impano yawe kuyihuza n'ishengero hamwe n'igikorwa. It's not launched yet, so please, if you want to be a member of this community, then you can scan the QR code and you'll be put on a waiting list. Rero ugomba kuba umwe mu bagize uru rubuga ngo skana QR code kugira ngo nawe ushobore kuba ku rutonde. So either if you want to offer a service, ugomba naho kuduha service, but also if you want to be trained, you can look for a mentor there. Ariko kandi no mu gihe wowe wipfuza kwiga ushobora kuhabonera umumenyereza. Now the closing thought. Rero agace kasozera. Social media is like a city. We need to go there to do mission, but be careful not to live there. Rero imbuga ngurukana bumenyi ni nk'igisagara dusabwa kucinjiramwo kugira ngo tugikoreremwo ubutumwa, ariko mube maso ntimukiremwo ico gisagara ngo abariho mugotegwa muce muhaguma. Another example is, it's like with a post office. You go there to pick up what you received or to send a mail, ni nko kurungika email canke ikindi and then you leave it. ucuvayo. So it's all right to serve there, but don't live there. None rero ni vyiza aho hantu tuhakorera ariko ntabariho tuba. If it wasn't for my ministry, I would not be on social media probably. Bitabaye rero ariko bw'iki gikorwa rero ntaco tumanja kuri social media. Okay, so I hope it was a blessing. Nizera ko wari umuhezagiro. There is so much more I could cover, hari ibintu byinshi byo saba kuvuga, but we need to close, so let's pray. Ariko tusabwa guhagarika dusenge. And afterwards, you can approach me and you can ask me your questions, Inyuma ushobora kunyegera ukambaza ibibazo, or you can take my contact and you can message me. canke ukabura inimero zanje ukazonyandikira ubutumwa. Let's pray. Reka dusenge Imana. Dear Heavenly Father, Data uri mu ijuru, thank you so much for the privilege turagushimiye kubwibakwe that we have when we can be partakers in your work. turonka iyo tubaye abakorana nawe mu gikorwa. You bless us all with different talents and skills. Waduhaye twese ubumenyi butandukanye n'impano. Thank you so much that we can use them for advancing your work. Warakoze kuko dushobora kubukoresha mu guteza imbere What igikorwa a cyawe. privilege it is. Mbega ingene ari ibintu What a by'igitabo. joy it is when we find an intersection between what we enjoy and something of eternal value. Mbega ingene usanga ari iby'umunezero iyo dusanze ibintu tukunze tubikoresha mu kizohoraho ibihe bidashira. Lord, there is a lot that has been shared tonight. Mwami hari byinshi bisabikanwe kuri uyu mugoroba. I pray that you would show my friends, Ndagosenga ninginga ngo wereke bagenzi banje that you would show them whether this is something they should invest in, yuko iki ari ikintu bakwiye gushiramwo akajya n'uburyo bwabo. whether there is someone they know of they could inspire to be involved in digital evangelism. Yuko hoba hari uwo bazi kandi bakwiye kumutera intege ngo akoreshe ibikoresho by'Itumatumanako mu Ivugabutumwa. Please show them how they can use their personal accounts, the circle of people that follow them. Ndakwinginga ngo ubereke ingene bashobora gushikira uyo muzingi w'abantu bashobora gushikira mu rubuga, To reach them kugira ngo babashikire and teach them about you. mbanze bababwire bikwerekeye. We're praying this in the name of Jesus. Ibi tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.
One more thought, one more thing I want to say. icyiyumviro kimwe ngomba kuvuga. There are 3 ways how you can be involved in digital evangelism. Hari uburyo butatu ushobora kugira uruhara mu You ivugabutumwa. can either start something like I have, ushobora gutangura ikintu nk'uko nabikoze. a social media ministry of yours. Ivugabutumwa riciye ku mbuga ngurukanabumenyi rikwere ryawe. Another way how you can be involved, you can just use your personal accounts Mu yandi majambo ushobora gukoresha konte yawe to share something spiritual. mu gusabikanya n'abandi ibintu by'imwemu. You never know who would be blessed by the message you would share. ushobora guhezagira umuntu abatari bake. And the third way, ubwa gatatu you can support something that already exists, ukagerageza gukorera ku kintu cyari gisanzwe kiri, either financially or by resharing the content or by praying. ugafasha ikintu cyari gisanzwe kiriho mu buryo mu gusenga n'ibindi. May God bless you. Imana ibahezagire. Amen.